yabaye ikaze cyane kuri Fresh TV. Nanone ni Patrick Sage. Muri no myaka tugezemwo usanga hari ibindi bintu biguma biza bishasha bitigere bitahora bibaho. Nk'ubu hari ibintu tumenyereye abantu baza barandika utujambo kuri Facebook bitamyeho kuva kera. Twama twabiganiye ko muri this week status. Ubu rero nashaka tuze twinjira en profondeur turaba mu mitwe y'abajya abantu bavyandika. Nko par exemple kadusomekana. Mu Buhindi umuntu atanze ifyigo aronka amahera arenga 200,000,000. Muga jenga mu Burundi hari ubona haye umutima wanje wose aguma bandanya kunsaba ayandi mahera. Kenshi iyo numvije kana kwa nibyo turatwenga ariko gacanja mu mutwe w'uyo muntu umva baraba utuntu dusanzwe tumenyerewe haba mu rukundo bagatushako nk'ubu actually nta muntu atanga umuntu urumva ifyigo uba waritanze byanyabyo ariko umutima niwo ukura ngo bwange ni sembore kuvuga ngo urukundo hajya mu rukundo bavuga ati naraguhaye umutima wanje amba kacafatira kacagereranya nakajya kifyigo kandi rero baradufasha kweri baradufasha nyene ku mugoroba iyo twumva tumeze nawe ukasanga byaryoshye nkako kanditse n'uwitwa n'uwitangara yandika ngara umutwiko urumva abo batipe nyene buba akagandi gakurikira iyo umuntu akunda gupostinga urumva ngo harabavuga ngo ntakazagira none mwebwe mugafise izo poste muzibonera mu ndoto bizigura yuko nibyo nafata umwanya wo kubipostinga umenga nyene ati kubera kuma ya postinze hari abantu bagira stat ugasanga uturongo na stat nikiboneka ari ki stat ubumenga nta niriko kubera ikara ama stat beshi urumva rero abantu bacibatangura kuvuga kongo nagira ibyo akora ngo ibiki nibiki ariko nawe rero wari karababaza ati none mwe muzibonera mu ndoto ujya mwanya mufata wo kuziraba nawe nafata wo gushirako muzigura ko atari wafata umwanya munini gusumbya namwe bwe mwaziraba silabe mishoze byose bihurira ndani okay aka kandi nako gakurikira none ko mu gitondo turamukanya ngo bwaki kubira iki ku mugoroba tutavuga ngo bwite iki nanje mu nyishure kweri niki kirundi kimeze bagunda kuvuga ngo ikirundi biki nibiki mugabo ibikweri abana mu gifaransa bavuga bonjour ku mugoroba bakavuga bonsoir urumva haracarimwo bon haracarimwo soir urayumvamwo harimwo na bonjour none mu kirundi urumva bwakeye ariko urumva ku mugoroba singene ibindi bace baramukanya bwice ntako bashiramo nkuko kuntu abo gifaransa urumva byose baba bitegekanije nabivuze ko barabutuntu dusanzwe tumenyerewe cyangwa dukoresha mu misi mu buzima bwa misi yose bakatugira akadi abayafashe umwanya je namani ari umuntu yandika kantu nkabona nyene ko yari yafashe umwanya wo kuyumvira niko ka quicksita niyo uri kurakumviriza ukumva nyene ko yari yakafatiwe okay reka tubandanye nawe peut-être turafisa kantu wasomye kuva nyene karakunyuza indani yari yakafatiye umwanya n'hésitez pas à envoyer ça katurungikire and then we gonna share tuzokavuga ko tukayage ko aka message kamwe kari romantique kavuye kwa sheri wawe karashobora gutuma ukora mu mutwe kwa papa wawe ugacumubwira ati petit yangu ati je ndakunzwe mukamuriki ko abantu babiyumviriye kandi rero babivuze kubera ndavye ngene yabyanditse yakoresheje n'umuhungu urumva n'umuhungu yobwira se uko nyine akamukora mu mutwe ngo petit bashaka bavuga ati ako ka message nka importance ko bagafise kubera kavuye kwa shiri wawe urumva no kwikontrola bica biburu usanga wavuze n'ibyo utari ukwiye kuvuga ni usanga wageza ati je no nk'ubuca wiyumvira ndatayije cyane abantu bose bafise abavye bakazi nkubaca yiyumvira aca yihiyo image nyine nakoze mu mutwe kwa muze kwa vie wiwa ati petit yangu mama big up sana Shazer niwe yakanditse kuri turamushimiye cyane
hama kanya ko mu gatondo ko bwakeye bwije kanditse wita ngo rindira gato nkabona ko ndakwa postinga kuri Instagram I don't know. Akandi gakurikira sinumva ukuntu wifuza gusa okay sinumva ukuntu wifuza gusa neza mu gihe ugisangira isabune n'ivyombo abantu babiyumviriye kwe rumva ari isabune y'ibiti gifura umva hari abantu benshi batayoga hari abantu batayoga bavuga ati siyo koga iyo niyo koza ivyombo no kumesa umva rero abayoga ubu niwe yifatiye mu gahanga ngo igifura no kuvuga woga igifura usangira isabune n'ibyombo si ibyombo gusa n'impuzu kumesa ngo none ngo wifuza gusa neza sha ntako witwa ngo ivyo ntibindaba sha birakuraba nyine birakuraba kubera n'ibyo gusa neza birivariye hariho n'ubusanga yoga amata ariko gasanga ni bya nta kigenda nyine ni kwa kundi nyine yego ariko nyine aba yavuze ko ikintu cyose cyari gikwiye kugenda mu mwanya wacu. Okay, akanyuma ni gute wo kwandikira umuntu ngo ndashonje ukamwandikira kuri telefone ya 500,000? Actually ikibazo cha niyumvira none umuntu ariko aravuga uwo muntu akwandikira uba wabonye telefone yakwandikishije mugabo warusanzwe ubizi kayifi ari yafisi peut-être warusanzwe ubizi kasanzwe atunze telefone ya 500,000 muzungu azibona aragwandikiye ngo ndashonje none nushobora kuba ufise n'amahera muri banke ugasonzera muri ville ukacuhamagara umugenzi wawe akakugurira hajya nyene ngo nuzoshobona winjira kuri yagora nyene ari akaresoko wayasinda abatwikira kubera ntibandisha ariko nibisanzwe umuntu afise telefone ya 500 akagusaba ngo musoro rero racayikurisha kandi hari abantu baba akarose nk'akakado kandi akakado umuntu yakaguma kapfisa agumara kugifise kutayiri hari abantu batanga batatanga bavuga ati zosubiresha telefone naguhaye wacu uyikurisha wigera muri boîte nzosubire ndakwigira. Okay, yari commentaire ku dustati twagiye turasirikira udustati nyene dutwika mu gatwa amajambo urabona hariho utwa video amafoto amajambo n'utuna amajambo baza barandika abatipe kuri Facebook nyene barabikora neza reka tuze tusubira ubutaha tuyaga kuyandi majambo azoba yabonetse ariko nawe ukaba yakufise wasomye ukabona karakunyuze canke ukiyumvira ko ikintu runaka katurungikire kugira nako tuzokayage ko ku kiganiro kizokurikira. Yari Patrick Sage kuri Fresh TV. Ciao.